mama jewe AGAKINO nguma ndabasabe urazi ko nari nibagiye ko mfise gahunda no munsi yo gukora ari birato bamaye ejo mwijoro za gushora no munsi ndabimarire none ndabasaba uruhusha ko ndabona na Olivier yatevye ariko rero sinzi ko no basikanga ariko ndabona ko bitokunda bibaye ngombwa mama ndogwerekeza nyuma Olivier niyaza kuza ndamubwire gusa ariko no munsi ubinyemerere ndaza kuzana na Olivier muhira kuko uramukumbuye kandi bari yaramukumbuye mbe mwana uragwaye Subira kandi kuva ku mugabo wawe uri munsi wako nofise bega utaha muhira buri munsi uvuze bega usubira ku mugabo wawe rubake rugume abandi bubakaruka go mukuguma ukubaka usenyura buri munsi umviriza ndakubwira none wewe numpangira ubuzima bwanjye naho numpangira ubuzima bwanjye je ubuzima bwanjye bugupangira nanjye nshobora kubugupangira kuko nanjye ndumushaka n'umusaza wawe suvugiza amakosa umviriza ndakubwira mvugiza amakosa gusa kakivyuka mbona ndakabwiye iki kagikora kumbe washaka kuza kunukira ngamugi wanje none nje mfise dura kugutuka hariho hose nje n'umusaza wawe naho ba unsumvye naho uzumvye imyaka ngende umugabo tu nago nsungara jamais de la vie wimbwa wewe uri umugabo nyabaki atamugore ufise atamahera ufise yo gusubiza amutiyaje basi muzo wambaye ari jana zikugwa wanguriye he ndabiri mana telefone yanje no yakasha kumvuma ushaka ushimagira mu apana nakuguriye akira agapira agutari bita yo agapira agutari akira kaguma ninga naguze bitano wowe umwana cyagapira wowe guri yanga he wewe mugabo wagasuguru wese nizone zambure nambure ko kuva ku ya mbere gushika kuri ico kintu atari je byambure none byose bamu makisha nigendere twagenda ubaka nta gusekeza ni kofa ho Nenga wono kujya ndakubwira mubiri mfise wo gukubita uranyuma ahubwo mfata ibyanwa nkabi kasha petit we attention oh fambo mbizo ndakubwira attention ntazosubira kubona nguzanya gakobwa muri ryanzu yaje yiwanje kandi nikamura guhagira yiwanje nuzocumenya ko jewe ndumwana wa Regine nyine ribori nyo sawa reka nje ngende rero ndakwereka ko ndi umugabo w'agasuguru canke w'agasuzuguru ndakuzanira umugore na murongore ngo psiku hanyuma uzandika ivyo vy'inyanga uri umugore muhirukana twamaze gusenya na leta civile mba leta civile ndamushire mu nzu ngo psyaku bijyanzu wasize hajya tuzosiga twigarura sawa nanje nta musi uzoza urahera ntaje muhira kuraba ivyo urimo uzocumenya rero uzoza muhira nimba nanje nzi wawe nimba nzi uzakugira ikinga ntawe uzakugira iki wawe uzakugira ikinga ntawe uzakugira iki wawe rega washi hajya we ni wawe hajya ni wawe je ni wawe iwawe na hakumugabo wewe ni washaka abi wawe uzogenda ubake abandi barongo n'abagabo ba boga rukango n'ubugabo bugena butaraburi nangora nesikiza kubesha jeho mbira mu nzu nusigire n'imikoshi ngo nsubire gushora n'umugabo wanje nimvira mu nzu simvira mu gihugu bisa mbara ngo gapira ukuri bwa butugu hejuru buta n'agasusu katapimira ngo y'umuntu urumva kakagaye nje gasusu kanje n'agapimira ngo y'umuntu sohoke numburi kurashaka ndako kanwa kawe ngo fyi aka gasusu kiwaje n'agapima niro y'umuntu jojo wako kagaye bagakunze wewe waje mu bagabo wewe mbira nga banje nagusenga reka nkura aka gasusu gatapimira ngo y'umuntu nubindye bose bavyumva tuzohurasha Jaka suzu kanje n'agapimira wo y'umuntu bakakagaye n'ukuri kw'Imana umugabo waragafise igamba agenda ataragura ikomenga afise ibiheko mu
ndiruhukira ndarusha. Ndabingene ibintu byose biri kuvuruga. Umugabo atafise umugore kwe nta kigenda. Ndabi ibipantaro ibiki. Kambe niruhukira buryo urugendo rwari rurerure. Oh, baby, welcome again, you know. Nilikukanguza. None wewe waciye he? Je nuga amadirisha nduga umuryango urufunguzo narusizemo waciye he? So ndiko ndabaza. Yatari kwe. Kandi je kuvashika muri inonzo. Natanguye numva ibizunguzungu ukuranyumva ntangura kumva umutwe ndiko ndameneka ntangura kurota ibintu bibi bidayimoni. Sha oya je no kurondera umukozi w'Imana agasengera nga muri inonzo. Ko sindavyumva sindabitahura. Bandu nyishuri waciye. So bro, cyo kubwiza ukuri naciye aho waciye na wewe. Aho naciye mugene nugaye umuryango wongira ko waciye he? Je ndibaza na kibazo. Kandi rero ndashonje. Ivyo bintu byo kurota n'ibindi n'umwana musararota. Gusa icyo umenye indoto y'ukore niga yo kiyonona. Ukaborota wasovye mu ijoro umunyaki mu gatondo uzinduka ujya kwandika. Omba niyo ndoto mbi gusa. Niyo ndoto y'ukuri si yombi. Amijeri nazorota n'ibindi indoto z'ibinyoma. Sizo. Jewe nta kintu kimunsigurira. Jewe kuva nkivuka muhiri wacu sinigeze ndota ibintu by'amadayimoni. Birashika rero usanga ukunda y'amafilime y'abahinde yagiye imwe y'inzoka n'ibindi me icyo umenye y'inzu imeze neza ariko ntacyo ngo kubivuze abakozi b'Imana barahari tuzobarondera baze gusengera ngaha bivana gatwe kabe kabi no so that bashaka kugenda kongera ubugari n'inyama hariya kubona ibyo nari nasumye gatondo Jenegeza kurondera umukozi w'Imana akazana amazi twamijiriye inzu kugira ibyo bintu by'amadayimoni biherenga kuko je kuva nkipfuka kuva nkikiri muhira sinigeze ndota ibintu jewe by'amadayimoni. Don't worry na ari nyama hajya uza gucumba n'ubugari ndashonje. Sawa kangida nambari igitenge nje mu gikoni. Yeah.
Mwaramutse neza. Karibu. Amahoro cyane. Mu mugoroba. Mama ko mwazindutse. Asha mvuye kuri eglise nazindutse mu masengesho mu gitondo cyangwa gace ngakubya nari ndabakumbuye cyane. Nkumbuye umwana nyene cyo bibona hamaze iminsi itabona. Yego. Mama ndabona Mama, we bwa bundi bwakeye. Bwakeye. Naje nari ndyamye, umva. Mama ndabona izuba, reka twicare ku gafuta. Nta kibazo. Ego mama, karibu kandi. Murakoze cyane. Mama hajya twabonye nivyo kunda ko tuguma duhagaze hajya kubera akazuba. Sindabikisha amajambo. Gusa mama twari twabakumbuye cyane. Mbega abandi bari he? Shamaze iminsi no kuri eglise ntamubona. Rero nari nazindukiye kuri eglise mu masengesho mu gatondo. Cyanavuga ati reka nce kuraba abana, uraza umuvyeyi ahorana igihe aba baguca abana. Nce kuraba abana. Bacije ahubwo nari nimvire kumenga mu bamukwaye canke hari cabaye kuko hano umuvyeyi amenyereye kubona abana kamara iminsi atababona. Agatima nikaguma hamwe. Yego. Uvuga ati reka ndahaca. Yego mbe aracaryamye ko ntamubona. Oya mama. Gusa ari ahantu yasimbiye nyine kumwonga. Yagiye kuvoma amazi. Urazi nibwe mwibera kuri centre. Aha twebwe amazi aratugora cyane. Ariko turi kumwe. Ntacyo reka ndamurindire kuko sinogenda ntamubonye kwezi. Ndamukumbuye umwana kandi hari n'ibintu nari nshaka ko tuganira. Hari n'ibyo nari ndamuzaniye. Urumva byongora n'ukuri kugenda ntamubonye. Uraza abantu baba mama biragoye iyo umaze kanga utabona umwana. Urumva nyene neza yuko naho uri kurasenga urumva ko bitari ko biraduka. Umwana umwe wewe, umwana umwe ni nkoramutima. Reka ndamurindire nta kibazo. Mbe ndakubaze kumaze iminsi utaza no muri eglise utaboneka gusenga. Hari kibazo cabaye. Jewe maze iminsi umenga nyene naho mba ndikunda senga numva umenga hari ikibuze. Niyumvira icabaye nari nagize n'ubwoba. Navyo nyene birimo mu byanshishije ngaha anye. Ko maze kubona abana batakiza gusenga nkaba nzi yuko tubeshejweho no kwinginga. Vyanteye amakenga cyane kabisa. Oya mama nimuhumure. Usubize umutima mu nda. Nukuri twebwe ni kubera dufatiwe n'ubuzima. Ubuzima buratugora cyane. Ariyo dufatiye muri minsi gusa. Muri eglise urazi ijambo ry'Imana turayikunda twese. Gusa ariko ariko bishika ngashika ncerewe. Nikindi mama ubuzima buratugora cyane. Ubuzima buratugora inzu ibiki hajya byose biragoye. Nikindi gusa hafi yacu ari urusengero rushasha rw'umu prophet vraiment asigaye afise amavuta aratwigisha tugatahura. Amavuta? Yarasize amavuta. Mbe ivyo Alvera ntiyigeze abikubwiraho gakuru? Oya navyo yambariye. Ubwo mama wewe uri mama wacu turagukunda kandi natwe turagukumbuye. Urazi ko ejo mwijoro tuko turayaga ko Alvera ko tuzoza kuraba umunsi. Ariko urabona ko wacu uzinduka uraza. Oya nimwe kwa muraza kundaba nizi. Ariko biraboneka ko Alvera ataza kugaruka muri amasaha kuko ni telefone unagirisha telefone. Ni telefone yiwe barayimwivye. Niyo mpamvu niba mufise ikintu mwamwihutira muhira. Murahagenda mukagenda nta kibazo mama. Niyaza kuza aza kumubwira ko mama yari gaha. Oya
ndamurindira nta kibazo n'ukuri yo inkumbu ndamufitiye nibyo ndamuronderera byari binakwiye imbere ko tunavugana ko urabona nari ndamukeneye cyane kandi nakubwiye ko ari byo nankeneye ko tuvugana ikigira kandi naco mu bisanzwe nkamwebwe mu byo njejwe birimwo n'inshingano yanje kubaraba no kuvugana namwe nk'ubu mutanguye kuvuga iby'abaprofesayi mwabunye cyangwa mwagiyemo urumva murakeneye umuvyeyi kababa hafi no kuvugana namwe ibyo bindi nibaza ko byoza hanyuma ariko ibyo kugenda nukuri reka mbanze ndabihagarike ndumva yuko mukeneye cyane cyangwa nanjye nkeneye yuko twokwicara tukavugana oya singenda kabisa oya numva ndamukumbuye umwana wanje Alvera urazi umwana umwe ni inkoramutima ku muvyeyi wiwe cyane cyane nka twebwe abamama iyo ufise umwana umwe urumva yuko umenga n'ubuzima bwawe bwose rero iyo umubuze urumva ko amaraso ahagaze bikanka nuko usenga ugasenga ukumva ishengesho ritaduka kubw'ivyo biransaba yuko ibyo bindi byose ndabihagarika nkarindira tukabonana tunave ngaha tuganiriye kuko ndabona umenga ndiyumvamo nk'umuvyeyi yuko umenga hari ikintu kitagenda neza hamanya kubaho je ikintu cyangenza ngaha je ofisi ikibazo c'umugabo wanje je umugabo wanje ramaze ikintu c'amezi 4 yaragiye ikintu cari gitumye nza kubarude nashika mu ndondera umugabo wanje menyo yagiye musanzwe muba ku mutumba umugabo wawe yitwa gute? Yitwa Baba. Muri ico kibazo cawe wowe warakibariye abajejwe intwaro ku mutumba? Jewe nabyo nigenze vuga kubera ico gihe nari nzi ko umugabo wanje azocatse ko narimenye yahora agenda akagaruka Kazi yahora akora wowe warabarikije kugira ngo umenye iyo yaragiye umugabo nukuri nyakoje no bangira mbesha umugabo agiye sinenza akazi imwe amezi twari tumanye je sinenza akazi yakora yaragenda akagaruka gusa iconzi hari umugabo yigeze kuza mu nzu ambwira yuko ngo umugabo wanje arazi yari kandi uyo mugabo yaciye amanikiringo cyo kumara muri iyo nzu umugabo yasigiye mu nzu cyanda hava mu menye yora gusa uyo mugabo ndamugira ko amakenga kubera umunsi umwe ko ndozi ivyombo hanze ninjiye mu dushe sanga yicaye muri sawa nazi n'ukuntu yinjiye amaze kuza kabiri nukuri nyakuba je ndagusabye nukuri ndabizi yuko mwebwe ikibazo cy'amafaranga ari gihe kibagora umwanya ndagusabye nukuri nkuko ndazi ko bishobora kandi ubyitumye umugabo wanje yarabonetse nukuri eheje ngo yereze amahera n'uburyo bwose kuko jewe na kibazo c'amafaranga ubufise ubu mfise ikibazo c'umugabo wanje yagiye nukuri muba mukoze ndagutakambiye nukuri ndazi yuko ikintu cyose mu mucitumye mwaramugikoze umusu bihaga we bakwita gute? Banyitwa Sicilia nyakuba. Sicilia twege ngaha mu kigo c'Inyamiramabi turirinda cyane ikintu bita igiturire nkuko leta yacu leta mvyeyi leta nkotse itubuza kurya igiturire abantu barya igiturire babura abo mu 1990 ariko ubu ahantu tugeze igiturire twege ntaco tuje ahubwo twege nk'ikintu two gufasha nkuko waje tugana mu kigo c'Inyamiramabi gufasha amatohoza tukamenya iyo umugabo wawe yoba yaragiye kuko hari abagabo benshi bajabuka hanze batabariye abagore babo tora amafaranga yawe twige nta giturire tujya tugufasha kuri gusa leta iraduha umushahara wacu buri kwezi turaronka umushahara nawe ndakubasha
buryo utanga igiturire n'ucakira bose barahana nawe bwana guca ndaguhana. Rega nyakuba mukuru ibi ndabikoresha yuko kubona umugabo wanje yagiye. N'ikindi gihe ntuze wongere gutanga igiturire kugira ngo ingorane zawe zikemuke. Ahubwo ikindi kintu nimba umugabo wawe yarazimiye ntumenye uburyo yoba yaragiye, jya mu masengesho. Hari abakozi b'Imana benshi bahari ngaha bashobora kugutunganiriza umutima wawe bakaworosha, mugapana gufata ingingo nk'izo. Genda mu kibano ureme, ubarira abajejwe intwaro guhera kuri nyumba 10, umukuru w'umutumba, umushefu daveni n'abatwara amaserire yose, ubamenyeshe. Nyakuba nukuri murakoze mwamufashije. Simon banditse bw'isi. Mama, jewe AGAKINO ngomba ndabasabe. Urazi ko nari nibagiye ko mfise gahunda no munsi yo gukora ari birato bamaye ejo mwijoro zo gushona no munsi ndabimarire. Rero ndabasaba uruhusha ko ndabona na Olivier yatevye. Ariko rero sinzi ko no basikanga, ariko ndabona ko bitokunda. Bibaye ngombwa mama nogwerekeza nyuma Olivier niyaza kuza ndamubwire gusa, ariko no munsi ubinyemerere ndaza kuza na Olivier muhira kuko uramukumbuye kandi barya aramukumbuye. Mbe mwana uragwaye?
shule zaidi ya ngapi? Azora ni tatu. Wala hizi itakuwa tena.